niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Barundi kazi, mwebwe mwese barundi n'abanyamahanga muri ishwi nukuvuga mu mashinga, ndabahaye mwiriwe. Nijewe Patrice itari datubaye idume kandi matara, nijewe ntafatiro ntafatana amatako n'amatama hageze gutengatira iteka no gutinywa kuvuga ukuri kandi kuzigwa ubusa butaraza. Kuri uno munsi wa kane igenekerezo rya 2025 nzero 2024 ku kirangamisi ca Gerigori canke Yuliano, ndafise akanyamuneza ko kubaramutsa. Ubwa mbere na mbere ngomba kubabwira nti haraheze iminsi itari mikeyi ntariko ndabaganirira. Igituma suko kumbure nari ngwaye, suko kumbure nari mfise izindi ngorane ekaye nari nkomeye, nari meze neza. Mukabanza mukamenya yuko jewe ndi kuri TikTok, jewe ndi kuri Instagram, jewe ndi kuri YouTube, jewe ndarungika ibintu kuri WhatsApp, jewe ndandika ibitabo. Ivyo bintu byose bikorwa n'umuntu umwe, kandi ndafise akazi kantunze, kandi ndafise umuryango, kandi ndafise n'ibindi bindi nkora. Ivyo bintu byose rero bikozwe n'umuntu umwe bica bigorana. Arico gituma hariho bamwe banyandikiye bambwira bati we ntafatira Patrice, bwa bundi waragwaye ko waduhevye kuri WhatsApp canke ko waduhevye kuri YouTube, vyagenze gute? Ko waduhevye no kuri TikTok, vyagenze gute? Ni ibintu byinshi cyane bikorwa n'umuntu umwe kandi bigakorwa n'uburyo buke, kubera je nta mahera mfise, ntabesha abantu, nta buryo mfise bukuriha abantu ngo baze barabikora. Nkuko mubona hariho amaradiyo novuga ngo insamirizi, hanyuma nimbonesha kure zisanzwe zikora ibintu nkuko. Jewe rero kubera nihara nkiyambara ngakora jenyene, bica bigora rero ingene byose ndabikora nkabikora. Aho rero kuri uno munsi ruri hejuru nagomba ndababwire ko uno munsi ndabereka igitabu ciwanje citwa Ubusuma Bugusiga aho Bugusǎnze. Nukuvuga iki gitabo cyasohotse mu kwezi kwa12 niho kumbure cari gusohoka, ariko cagiye gusohoka mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa nzero mu 2024. Mugabo mu nteguro ziwanje nagomba ko gisohoka, kandi byarashobora kugisohoka mu 2023. Bitakunze nta ngorane, iciza nuko Imana yabikoze hanyuma kigasohoka. Imbere yuko nja kure rero reka mbanze ndakuramutse. Nabwiye nti urakarambura akagwira gahora ku ngoma, navuze nti urakagira impundu n'impuzu, novuga nti urakagira huba wubahwe, hanyuma nti urakagira hurima, hanyuma hagire abarima n'abakangaza n'abatera n'abandi bashiramwe imbuto n'abandi barazanganya, hanyuma n'abazovomera, n'Imana izo bikora byose kugira ngo uronke ivyo urya n'ivyo unwa. Ubu rero ikintu noherako ni kimwe. Ikintu mpereyeko ni ukengurukira Imana. Mana wewe umbona, Mana wewe wandemye, Mana wewe umpa ubumenyi, Mana umvyura mu gitondo ngo vuga ibi bintu, Mana umbwira ngo akira ikaramu wandike nkandika ibintu abantu bakunda. Urakaramba wa Mana, urakagwira wa Mana, uragahora ku ngoma. Amavi yose uhereye kuri gwanje agupfukamire, kubera jewe ibintu nkora nta nivyo novuga ko nkwiye, ariko nije ndabikora. Jewe nta kirundi nize, narababwiye ko nize ikirundi guca muri 13 ndaciga nk'abandi bose, ariko ivyo mvuga hariho nibinanira babandi bitwa abigisha kaminuza, bamwe bitwa docteur. Kubona mvuga ibintu rero n'aba docteur bakabanza kurabana, bakabanza kubazanya, ivyo ni impano y'Imana. Sinshaka kubyishimira ngo nje mvuga ngo je ngo ndagahanambwa ngo umuntu ngakomeye ngo heraba ngo wambonye. Oya, nico gituma jewe nshimiye iyo Mana. Ubwa kabiri je ndashimiye dawe na mawe banyibarutse, kuko yataba dawe yataba mawe jewe simba ndi ngaha ikaye. None nabo ndabashimiye, iyo bari iwabo w'Imana, Imana irakabaha icicaro ciza, ibaha iteka iyo bari hose. Kandi wewe wa muntu kuranyumviriza, nawe nyoko wawe na so wawe
baba barahwereye baba bakiriho uzoza urabahezagira uzoza urababwira uti ma urakaramba urakagwira da uragahora ku ngoma. Ivyo biratuma abavyeyi twiyumva yuko natwe twavyaye abana baduhezagira tugashima. Aba gatatu n'aba kane jewe nshimiye, ndashimiye umugore wanje Bucumi Donavina, ngashimira n'abana banje bane uko bakabaye, kuko iyo baba batariho, iyo tutaba tutumvikana n'umugore wanje ntavyo mba nkora. Iyo mba mfise abana turirwa turirukanga tugwana ntavyo mba nkora. None rero nabo ndabakengurukiye, bazovyumva barabikurikirana bazobisoma. Ndakengurukiye kandi ubwa kane uwitwa Ntakirutimana Leonce, kuko niwe twatanguranye ibintu by'ikirundi c'abarundi cyane cyane kuri WhatsApp, niwe twatanguranye. Nawe ndamukengurukiye yari hose. Hanyuma ndakengurukiye abantu bose iyo bava bakagera, bose iyo bava bakagera, abahuye n'abakiriho, abamfata mu mugongo. Ubwa gatandatu ndakengurukiye abantu bose iyo bava bakagera bakunda ivyo mvuga, bakumva yuko navuze ibintu hanyuma bikabakundira bakavyumviriza. Ubwindwi, kubera ko iki gitabo arico kwiyamiriza umusuma, umwambuzi, umunyonozi yitwa Ntungwa nayo Bernard, ndakengurukiye kandi n'abantu banyibe ivyiyumviro. Si wenyene ndaheruka kuvuga ko RTNB, iradiyo, insamirizi n'imbonesha kure y'u Burundi hari ibintu yanyivye, kandi ngashaka yuko jewe ndenganurwa. Naho vyo bitaraja mu ngiro, burya nzorenganurwa, nsubizwe ivyanje, bongere bampe n'umuzibukiro. Abo bantu bose rero je ndabakengurukiye. Yabiyo mana, baba bavyeyi, umugore n'abana, Leonce Ntakirutimana, abantu bose bamfata mu mugongo, abantu bose bakunda ivyo mvuga, abantu bose badakunda ivyo mvuga mbere banavyiba, mwese ndabakengurukiye. Mwese muze murambe, mugwire, muhore ku ngoma. Uti kubera iki? Umuntu w'intwari aboneka kubera hariho ibijora. Umuntu w'umuhizi aboneka kubera ko hariho intera. Niko vyama biri kw'isi. Jewe rero igituma ndabivuga bigashimwa, bigakundwa, nukubera ko hariho abigisha kaminuza, nukubera ko hariho abantu babwiza kubikora batabikoze. Arico gituma baca bagira bati nta fatiro uri intwari, nta fatiro uri kuravuga ibintu byiza mu kirundi c'abarundi. Ubu rero mwebwe mwese navuze n'abandi bose ntavuze, n'abazosoma kino gitabo n'abazokumva ivyo navuze, murakaramba amana, murakagwira amana, muragahora ku ngoma. Ivyo bikaja ngaho. None kubera iki iki gitabo cyasohotse? Igitabu ni Ubusuma Bugusiga aho Bugusǎnze. Uwo no mwibutsa w'ikirundi, si ibintu jewe natanguye. Kubisanzwe bavuga bati ubusuma bugusiga aho Bugusǎnze, uwivye ntaruta uwibwe. Ubonye umuntu akwivye ntazoba gusumba. Naho uzosanga agendesha ibintu bihinda, yambaye neza, yambara amakaruvati, yambara iki, ntagusumba. Yarakwivye aza kukwiba kuko umuruta. Rero n'umuntu afata ivyiyumviro byawe akabitwara ntaca abakoze. Noneho ndaza kubishikako nzona bivuga. Iki gitabo cyasohotse kubera umugabo w'umurundi yitwa Ntungwa nayo Bernard yihagiye plagia mu gifaransa, yihagiye ivyiyumviro vyiwanje. Jewe rero ntafatira Patrice. Iyo ndiko ndavuga bijya biganiro mvuga. Iyo ndiko ndatanga ibintu kuri WhatsApp, iyo ndiko ndatanga ibiganiro kuri TikTok, iyo ndiko ndatanga ibiganiro kuri Facebook, iyo ndiko ndatanga ibiganiro kuri Instagram, biba vyanditse. Si ibintu nza nyene ngo ndiko ndagira gute. Rawe no kuri utondanya bumenyi ndiko ndasoma. Nukuvuga ko hari ibintu mba natanguye kuvuga. Birabe neza. Bikavuga ko jewe iyo ndinze nk'ururimi mu kanwa biba ari ibintu niyumviriye. Mbanze ico ndiko ndavuga, mbanze aho mpera naho mpereza. Uwo muntu rero yitwa Ntungwa nayo Bernard yarihagiye ivyiyumviro vyanje, abigira ivyiwe. Yibaza ngo n'umuhinga wakomeye gose, yegira umuntu akomeye. Murazi ko nagize ibiganiro bine ndavuga nti wewe wa mugabo ingo tuvugane neza turabingene twumvikana. Acaransuzugura arangaya. Kwa kundi uzi hari abarundi bagaya abandi barundi. Singomba kubijamwo. Mugabo hari abarundi bagaya abandi barundi bakabahana na rujongo, yambaye amakarvate, yambaye n'amakorhome, ari muri Hollande. Je nkamuhamagara nkamubwira nti wa mugabo ingo tuyage, aranka. Ubu rero igitabo cyasohotse,
ubu rero intenderi irashesha umuti, ubu rero tugomba tugende. Yavuze ngo ntafatiro Patrice ngo we ngo uzonyitwarira hehe, ngo we ngo ntuzi kwandika. Iki ni igitabo ca mbere uno mwaka Imana yompezagira ikanshikana mu kwezi kwa12, hari indi bitabo bibiri nzoba nasohoye. Iki ni ca mbere, Imana ihabwa icubahiro. None rero jewe uwo muntu yitwa Ntungwa na Bernard mbwirizwa kumwirukako, mbwirizwa kumwerekana neza. Murazi ko nagize ibiganiro 4, byari ibiganiro bito bito kubera byaca bigira impapuro 60 gusa, ni kuvuga zaba ari nkizi, ariko urabona ko igitabo ari kinini njya. Ivyo bikaja ngaho. Iki gitabo none wewe uzomenya ibivugwamwo gute, uzobimenyeshwa ryari? Umviriza rero wa muntu uri kuranyumviriza. Kuwa gatandatu igenekerezo rya 24 ruhuhuma mu 2024 mu gisagara ca Gatino, nzoraba amasaha y'ingene bizogenda, amasaha yo mu Burundi, amasaha yo muri Australia, amasaha yo mu Bushinwa no mu Buyapani, nzobibabwira neza mu kindi kiganiro. Mugabo iki gitabo niho nzokibereka, ndababwire neza ivyo nanditse niki. Naramaze guhamagara abamenyesha makuru bo muri Canada, bazoba baje, naho ari ibintu byanditswe mu Kirundi bazoza neza, kuko naramaze kubwira abamenyesha makuru b'abarundi, ndamaze kubwira abamenyesha makuru b'abanyafrika kugira ngo bazoze uwo munsi. None uwo munsi hazokogwa iki? Kwigenekerezo rya 24 ruhuhuma, no kuvuga ukwezi kwa kabiri mu 2024, kukiranga minsi ca Geregori, nzovuga igituma naracanditse. No kuvuga igituma naracanditse murakizi, nuko hari umuntu yitwa Ntungwa nayo Bernard aba mu Bubirigi, yanditse ibintu akanya ibintu akanya ivyiyumviro. Nzoba ngomba nereka makungu ko bwa bundi je ntarira busema, nawe niyaba atanyivye, niyaba atihagiye ivyiyumviro vyanje azoca avuga nawe. Jewe naravuze komeje kuvuga, rero we yambwiye ngo urumva ngo wewe ngo upfa ngo ivyo uvuze ngo uravuga ngo ntiwandika. Ubu reka tugire turabe na rwa rupapuro rumwe. Ubwo rupapuro navuga ni nkuru uru nibwo urupapuro ruriko amajambo 156 mu gitabo cyo kwa Bernard Ntungwa nayo hariko amakosa 38. Amajambo 156 we yashizemo amakosa 38. Ivyo byose nabisiguye neza muri kino gitabo birazwe. Ubwa kabiri hazoba hari abantu babica nk'batatu basomye ico gitabo bari kwisi yose. Abo bantu rero nzobaha ijambo, kuko iyo nama nzogirisha izoba ikurikiranwa kuri YouTube, izoba ikurikiranwa ikibiriraho kuri Facebook, kandi nibizoba byavuzwe byose nzobishira mu kiganiro ca WhatsApp hama ndabarungikire kugira ngo muyimenye. Bikavuga ko n'umuntu azoba ari muri Australia, n'umuntu azoba ari mu Bubirigi, n'umuntu azoba ari muri Brazil, ndashobora kuzomuha ijambo hanyuma avuge, hanyuma cyo tuvugana vyumvikane ingene azoba yasomye ico gitabo. Ivyo byose rero muzobikurikiranira ikibiriraho kuri YouTube, kuri Facebook. Nivyo natanguye kumenya, ibindi muzobimenyeshwa hanyuma. None iki gitabo canje kigugwa angahe? Iki gitabo canje kigugwa angahe? Kizogugwa angahe? Uzogikura hehe? Iki gitabo canje rero kigugwa amarundi 40,000. Amarundi 40,000 ibujumbura mu Burundi. Kandi iki gitabo kirabe neza, iyandukuriro kimwe cyitwa maison d'édition, iyandukuriro RPP niyo mu Burundi. Iki gitabo kiri mu Burundi, abantu bari mu Burundi kiyondere mu Burundi, abantu barishwi abarundi barishwi gitumeko mu Burundi 40,000. Jewe ntabesha abantu, igitabo gikwiye amahera 80,000. Niyo mafaranga kwiye. Mugabo jewe nkeneye ko abantu bamenye ibintu. Jewe nditara idatuba idume kandi matara. Niyo Imana itarampezagira, niyo Imana itarampa udufaranga, hanyuma nkagomba gutunga ngo nukubera nanditse ibitabo, nzoba ndiko ndamanunza Imana. Narababwiye je ko nagwaye imvunja zarandiye,
je nari umuntu akenye gose mu Burundi nukuri kw'Imana none ni kubera iki noza guca rero mfatira abarundi ngo ndabafashe ngo uriha ngo amafaranga 100 oya ntibikunda na gatoyi ibitabo by'iwanje byose kubera ari Imana intuma muzobironka ku mahera make. Mu Burundi ni 40, mu mahanga na madolari 25, amadolari y'abanyamerika 25. Uri iburaya ukagomba kundiha mu maero urandiha mu maero, mugabo no kubwira ko jewe nkeneye amadolari 25 ku gitabo kimwe. Hanyuma ingene ico gitabo umuntu azokironka nguku, wewe uzonyandikira kuri telefone yiwanje ku gitega ciwanje uvuye kushaka igitabo. Uvuze kushaka igitabo nzoca ndaguha konte zibiri, nzoca ndaguha inomero zibiri ziri muri BCB, ni banki iri i Bujumbura. Ugomba kuriha mu madolari uzoriha mu madolari 25. Ugomba kuriha mu mafaranga y'amarundi uzoriha ibihumbi 40 by'amarundi. Hanyuma uhejeje kuriha ucu ndungikira ifoto ko warishe. Wahejeje kuriha nzoca ndakubwira nti rero wewe hamagara uno muntu muce muvugana ingene uronka igitabo. Kubisanzwe nari kwerekana amanimero yiwanje, amanimero y'amakonte yiwanje muri BCB i Bujumbura. Mugabo nabiretse kubera ko nta ubizi neza. Umuntu azokenera igitabo yarishe mbona n'amazina yiwe niwe muntu nzobwira nti genda urihe muri BCB. Umuntu agikeneye azombwira ati ndakeneye igitabo, akeneye igitabo nje ndamubwira nti riha, aheje kuriha nje ndamubwira nti rero genda kwa naka ucuronka igitabo. Nuko imbere yuko nzobikora neza, imbere yuko nzoja mu Burundi nkabikora neza, tukavugana n'amazu, tukavugana n'amaduka agurisha ibitabo, hanyuma tukaranye twobiyaga. Niko bizogenda. Nukuvuga hari konte y'amafaranga y'agaciro amadolari y'abanyamerika ushaka uzoshiraho ko ayo makonte ntasa, n'indi konte y'amarundi niho amafaranga y'ibitabo aca. Aho rero jewe nakubwiye igituma iki gitabo naracanditse. Uwombaza ati none ko hari umuntu ameze gutya n'uyu muntu ameze gutya nibiki? Nukuvuga mu yandi majambo ko hari uyu muntu ariko aragira gutya n'uyu muntu ariko aragira gutya. Ibyo nzobisigura itariki 24 z'ukwezi kwa Ruhuhuma ariko kwa kabiri mu 2024 ku kirangamisi ca Geregori canke Yuliyano. Niho rero nzobivugira, ariko ubu ico womenya coco ni kimwe, nuko nkengurukiye Imana rugira byose, ngakengurukira abavyeyi bamvyaye, ngakengurukira umugore wanje n'abana banje, ngakengurukira abantu bose bamfata mu mugongo, ngakengurukira abantu bose bazosoma ivyo bitabo, ngakengurukira abatakunda ivyo mvuga kubera bareka gukunda ivyo mvuga kubera bavyumvirije, ngakengurukira cyane cyane abanyiba ivyiyumviro kuko bazoza baranyiba niko nzoza ndabashengeza, kandi ko ndabashengeza niko nzoca ntera imbere. Hanyuma rero nkagira nti we wanteza abiri ndagukengurukiye. Ariko yamara akantu genda kubwiye akanyamuneza ni kenshi cyane kubona nanditse igitabo. Uti kubera iki? Umuvyeyi wanje dawe yarandika. Ko yandika rero hariyo nivyo nakubwiye yasize anyandikiye. Ko yandika rero ubu ndaciye mu makanda yiwe, ndageze ikirenge mu kirenge ciwe, ubu yari araryohewe ati wa muhungu wanje nta fatiro, imfura n'umuhererezi arakoze, arabandanije ivyo natanguye. None rero bo bari kuranyumviriza, urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma, uzoce unyandikira kuri telefone uteranya 1 amajana 613 amajana 981 2237 canke uzunyandikire kuri icabarundi akabehe gemaira kaburungu ko canke unyandikire ku nyandiko muravyo umuvuga ngoma akabehe yaho akaburungu fre, kugira ngo umbwire ko yene gitabo ncinda kubwira ingene ico gitabo ukironka, hanyuma uheze uryoherwe. Sinoheraheza ibi ndiko ndavuga ntakengurukiye umwanditsi n'umumenyesha makuru yitwa Baranderetse Didasi. Kuko Baranderetse Didasi
niwe yanditse inyinjizo bya bintu byitwa preface. Nuvuga ko igitabo yaragisomye, aracumva neza, arumva ivyo mvuga, aragira gute, aragwa vyuka, arambaza ibibazo ibi nibi, hanyuma acarandika iyo preface mu kirundi yitwa inyinjizo. Hanyuma rero nkaba nateguye n'akantu kiwawe, nukuvuga uzosanga hari ubutumwa naguteguriye uzokuri iki gitabo, ikizoba gikenewe uzoba ari umukono w'iwanje gusa nshira ngaho. Wowe rero nteze amatwi rero ukantega abiri ukama n'uwo mwanya wawe, ndagukengurukiye Mana, urakaramba Mana, urakagwira Mana, uragahora ku ngoma. Uno mwaka 2024 ku kirangamisi ca Geregori uzukubere umwaka wo guhinduka. Uko wakora mu mwaka uheze uhinduke kugira ngo ukore neza gusumba kubera washaje. Mu mwaka uheze nari mfise imyaka 56, ubu mpava nshikana imyaka 57, mbanarije nkora uko nakora mu myaka 56, nzoba nkora mpomba. Urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma. Nkuko nakengurukiye abavyeyi, reka ndagukengurukire nkuko mawe yankengurukira. Urakarenga abanzi barengutse, urakarenguka abanzi barenganye, ariko bishitse mukarengukira icarimwe, bobo bazorengukire ukurengwa.